mfise intasho sanzwe mfasha abana nangazora kuri lycée Annonciation yo mu Bukeye. N'abana benshi barashike barenga 300, harimo benshi bo mu Kamenge, hari nabo ngaha maze kubasezera yuko muri iyi ndwi ntazokorana nabo, bavuze ati ni washiki wacu uzubaramutse bwa kintasho z'abana banyu mu izina rya Yesu. Kandi ishengero ry'igiko, abakozi b'Imana, umurongozi w'ishengero nabo nyene barazi ko ndi hano, barantumye kubaramutsa bwa kintasho z'abo mu izina rya Yesu. Ndi umuntu nkunda kugenda cane kandi nagira amageme meza, iki gihugu nagikoreyemo nka cose, intara zose nazikoreyemo ibikorwa by'umubiri. Ngira ndaba abantu tuzinanye aha bashira amaboko hejuru, abanzi ego kabisa Yesu abahezagiye. Ngira ndaba batanzi kuko mwebwe mwara abagenzi, ngira ndaba abagenzi bagira babe bashasha nabo bashire intoki hejuru. Haleluya, ndungutse abagenzi b'izina rya Yesu. Jewe nitwa Bazile barabwiriza, umuhungu wa Sylvestre Kaganda, umwuzukuru wa Aburahamu Nunure, umwuzukuruza wa Ntirampaga. Ico niki ca Mudawaga. Abo rero nibo bantu nabukako Yesu n'abahezagire. Ama rero nta byinshi twovuga, reka tubanze tuvugane ijambo ry'Imana. Namaze gutanga intasho, mwamaze kumenya ko mwamenye n'abasokuruza. Ega na Bibiliya avuga abasekuruza b'abantu, birakenewe rero ko umuntu amenyekana basekuruza biwe. Yesu nashimwe. Tugira tubanze dusome ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'uko bwanditswe na Matayo. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo. Turaza gusoma igice ca 21 ariya ku murongo wa 18. 21 turaza gusoma ku murongo wa 18. Sanzwe n'umuntu ajya cyane naho shaje kuko ndakuze, mfise abana 6 n'abuzukuru 11. Murumva ndiko nashika mu bakuze. Rero kubera ngorana n'urwango, nkorana n'urwaruka cyane, mu gihe cy'ici ndakunda kumara igihe kirekire ndiko ndagenda mu makorotire y'abanyeshuri. Muri uwo mwaka uheze namaze iminsi nahereye ku wa 3 ntazivye kuvuga ubutumwa, ngeza ku munsi wa 4 atamusi n'umwe sivye. Kandi ashima Imana sinagwaye n'umunsi wa 1 muri iyo minsi yose. Ndagendagenda mu mashuri atandukanye. None rero ngenera abantu badukorana babanguka naho shaje imyaka ndayibangukanye. Nanje nakunda abantu byaje babanguke. Dusome mu izina rya Yesu. Duhere ku murongo wa 8 haravuga ngo Yesu avuma umusokoni kandi nzawukoresha iki gitabo cy'ikirundi gihinyanyure. Murasanzwe muzi ko n'umunyamuramvya atazindi ndimi dukunda gucanga, nta bandi bantu duherera twe turabarundi bakwijije kundisi. Tuvuga ikirundi giciye ukigororotse ko nta bandi duhura, nta bakongomani, nta Tanzania, nta Banyarwanda, nta Bakenya. Oya, twibere hagati na hagati. Je tuvuga ikirundi cyacu usanga atabindi gicanga canze. Dusome rero mw'izina rya Yesu. Haravuga ngo kare mu gatondo ariko arasubira mu gisagara, yumva arashonje, abonye umusokoni uri ku nzira, arawegera. Muruhukira aho hantu, arawegera, ntiyagira icyo awubonako atari amababi gusa. Arawubarira ati ntugapfe wamye isokoni, uhereye ubu ugashitsa ibihe bidashira. Uwo musokoni ucurakabirana uwo mwana. Abigishwa bwe babibonye baratangara bati bigenze gute k'uyu musokoni
ukabiranye uyu mwanya nyene. Yesu arabicira ati ndababwira ukuri, iyo mwamumvise ukwizera mudakekeranya ntimwokora ikiwe busokoni gusa, ariko mwobwira n'uyu musozi muti shinguka utabwe mu kiyaga, byobaberako. Kandi ibyo muzosaba byose musenze mwizeye muzobihabwa. Yesu wacu nashimwe. Uyu n'umukozi w'Imana Matayo yari umuyuda. Igikorwa yakora yatoza ikori yakorera Abaroma. Niwe yagize umunsi mukuru wo guhamagarwa. Usomye muri Luka cya 5:27 haravuga ko yaciye ahamagara abandi batoza kori aja kugaburira Yesu mu nzu yiwe. Imana ihabwe icyubahiro. Matayo yaranezerewe, kandi abandi bose bamaze guhamagarwa, bamwe barabarovyi barabisubiyemo baragenda kuroba, ariko Matayo ntiyigeze asubira gukora igikorwa yakora. Ahamagawe yasize byose aca kurikira Yesu, ntiyigeze asubiramo. Imana ihabwe icyubahiro. Tugira ngo rero tuvugane iby'uyu musokoni. Ibi bintu bihereye neza, uwo bihera ku rugendo Yesu yahereye i Galilaya, agaciye ariko akaza agaca Betifage akagenda Elayono, ariko aza guhumana urusengero rwari rwahumanye Yerusalemu. Uwo mugorovye rero yaciye ahava agenda kurara i Betaniya. Yesu ahabwe icyubahiro. Ngo mu gatondo agarutse hehe? Agarutse mu gisagara. Yesu ashimwe. Mu gatondo agarutse mu gisagara avuye mu misozi. Imana ihabwe icyubahiro. Abona umusokoni ku nzira, akiri kure arawuraba ati rero ibisokoni ngira ndazironke, ngo kuko yarashonje. Awegereye Yesu nashimwe, asanga aramashi amababi gusa. Imana idutabare. Abantu bamenyereye kubona ibyabo, mbega ino hagwiriye, ino sikunze kubona imandarene, mugabo ndakunze kubona ibindi vyama byose. Mbega icyama cyoba cyiza gute kikagira amababi menshi atavyamwa biriko, cyoba ni cyiza? Wogira imboka, iwacu turarima imboka, naho yoba nini ikagira amababi, imboka bashima niyo ibiri kwiki. Haleluya. Yesu awegereye arabura ku isokoni asanga n'amababi gusa. Imana idutabare. Mbwira uwo mwicaranye uti ndakwifuriza kwamira ivyamwa Yesu iyo akwegereye. Ndakwifuriza kwamira ivyamwa Yesu iyo akwegereye. Yesu ashimwe. Aga umukitwa amenyekanira iyo umwegereye. Muti amen. Hari umuntu akwegereye n'ingorane kwe. Hari umuvugabutumwa, yari umuvugabutumwa atagira ivyabo. Uwo muvugabutumwa yari mugufiya, mugabo ahagaze aha ngo ntiyaboneka neza mushengereye mubone. Umurongozi wiwe ati rero muraburondera akantu kameze nk'agatebe, agiye muzogashira hagimira rutari, niyaza kugira kamufashe kwigira haruguru. Barakamurondera. Yesu ahabwe icyubahiro. Akigisha bakishegera gaheza gihe. Umugore niwe n'abana atashe akamba bajya umutima, baca rero baje inama umugore n'abana ati mbega muratubariza pasiteri kajya gatebe aho bakabazi, natwe nde tukukabaza tugatereke muhira, kugira ngo papa je aza agahagarara akavuga ibyiza nk'amavuga mu rusengero. Murabyumva? Umudamu
umudamu wa mwarimu aragera kwa pastor asaba ijambo ati nyakubahwa mutamu ati ndagomba mu mbareke y'agatima aho mwagakuye ati ni kubafunda ati wagomba iki ati ndagomba ndakabazira umushinga nawe wanje mwarimu niyashika mwiraga hagarare atubwire ibyiza twe n'abana Imana idutabara ati kugashitse muhira amajambo avuga ibitutsa dutuka biranyuranye n'ingabira kwiga y'agatebe Yesu adutabara mbega wumva ibyanga bibonekanira mu rusengero cyangwa bibonekanira umuntu akwegereye iyo umuntu agize gute haleluya ibyanga bibonekana ku muntu akwegereye aha mu rusengero twese n'amakoti turakikijwe ariko iyo umuntu akwegereye nihabona ko umukizwa Imana ihabwa icyubahiro umudogoteri umusanze mu biro iwe niho umenye ko ari umukizwa umuntu wese umusanze mu kazi akora niho umenye ko ari iki umudandaza umusanze mu ahakorera niho umenye ko ari iki Yesu adutabara iyo agize gute akwegereye Yesu awegereye akiri kure yagira ngo ni umusokoni awegereye asanga n'amababi gusa Imana idutabara ndabifuza kwamira ibyama Yesu yagize gute Yesu nahabwe icyubahiro eregaye sinzi umuntu umwe hajya ugomba kumenya ko umugore ari umukizwa uramutuma umugabo Yesu ashimwe mwabadamu mwe haleluya kugira ngo uze umenye ko umugabo akingizwa uramubaza umugore muvuge muti amen amen muratuzi yego kabisa ugukiza kabagabo murakuzi ko akiriye mukatagize gute kandi ubwizwa kwayo mbere nibariza abagabo bene data Yesu ashimwe mbega mwe abagabo mwe umugore akingizwe uramubaza umugabo wiwe muvuge muti amen kubera agize gute ababyeyi urabaza abana kuba nibo bagize gute reka mwisengero mashaka ivyo ni bisanzwe amasaha iminota 30 warutokirwaga yewe reka abantu bakirwa iminota gusa ariko hakenewe agakiza iyo Yesu agize gute Imana idutabara Abisirayeli reka yintwara umusokoni barabisirayeli wari umugani reka tubirane ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwasenaruka urabe ko batara umusokoni Luka igice cya 13 tugira turabe yuko utari umusokoni barabisirayeli babuze ivyamwa ageze i Yerusalemu asanga bahumanije urusengero bararudandamurizamo iyo ndwi yabaye indwi ya nyuma Yesu yakoze mu bintu byinshi abikoreye Yerusalemu Yesu adutabara dusome 13 turabe ku 16 aravuga ngo umusokoni w'ingumba kandi abakira uwundi mugana ati habaye umuntu yari afise igiti cy'umusokoni cyatewe mu murima wiwe w'umuzabibu agakironderako ivyamwa arabibura abwira umukozi w'uwo murima w'imizabibu ati raba ubu haheze imyaka 3 nza kurondera ivyamwa ku giti cy'umusokoni sindabibone nuce ni kuki umara umuryohe bw'aha hantu kubusa Imana idutabare muri cya gitabo kindi ngo ugasariye iki ahantu aravuga ngo umariye iki uburyohe bw'aha hantu Yesu ashimwe icyo gihe Yesu yari amaze imyaka 3 n'igice adugiye Yerusalemu asanga barakabura ivyamwa ubiravye ibyo yari yaraheje gukora muri iryo buke ibyo yari yaraheje gukora asanze urusengero aho
ndakwifuriza kwamira ibyamwa Yesu yakwegereye mube muciyame. Yesu akwegereye akakwihweza imvugo zawe, akakwihweza ingendo zawe. Imana idufashe. Dusome turabe Hoseya nawe uko yabivuze ko bitari biti barabisirayeli. Igitabo cya Hoseya ari mwavugishwa n'Imana bato niwakurikira Danieli. Hoseya ndagomba tunyarutse 9:10 turabe uko yabivuze ko. Hoseya 9:10 turabe uko yabivuze. Abahabonye navuze ko nyarutsa dusome. Ehe none Abisirayeli bari bameze nk'umuzabibu, nk'inzabibu ziri mu bugaragwa. Basogokuruza n'ababonye bameze nk'isokoni zera n'ingoga zo ku musokoni ugitangura kwama. Ariko bagiye kuri Bayali y'Ipeyori biyegurira ako gatetereza, bahinduka umuziro nk'icyo nyene bakunze. Yesu adutabare. Abisirayeli bari bameze nk'inzabibu n'inzabibu ziri mu bugaragwa. Basogokuruza n'ababonye bameze nk'isokoni zera n'imboga zo mu musokoni ugitangura kwama. Ariko bagiye kuri Bayali y'Ipeyori biyegurira ako gatetereza, bahinduka umuziro nk'icyo nyene bakunze. Yesu nashimwe. Abisirayeli bagereranywa nk'isokoni nziza. Imana ishimwe. Ariko bashitse bagiye barabura ivyamwa. Imana idutabara. Bari bameze nk'umusokoni wera kare umeze neza. Reka turabe mu rugendo bagenze bakoramba muri Egiputa, aho bari bashitse mu banyambo wabo mu bapagani, aho kwaba isokoni, aho kwamira ivyamwa Yesu baciye bahinduka abapagani. Yesu adufashe. Guharura tunyarutse guharura ikurikirana igitabo cy'Abalewi. Guharura mu izo rya kera turabe igitabo cyo guharura 2005 guharura dusome turabe ko aho bari bashyize mu bapagani bari bakwiye kwerekana ko ari abantu b'Imana. Yesu ahabwa icyubahiro. 2005 dusome umurongo wa mbere. Haravuga ngo Abisirayeli basenga Bayali y'Ipeyori. Umurongo wa mbere haravuga ngo Abisirayeli batebeye Ishitimu, abantu batangura gusambana n'abanyamowabukazi, kuko babatumira ngo baze gusangira nabo ibimazi by'ibigirwamana byabo. Nuko abo bantu bakibijyako bakunamira ibyo bigirwamana byabo. Abisirayeli basenga Bayali y'Ipeyori, Uhoraho abasuka kw'ishavu ryiwe ryinshi. Yesu wacu nashimwe. Aho bashitse mu bapagani. Amen. Amen. Hari hakwiye yuko tugeze mu bapagani tuca kwerekana ibyamwa twamba. Yesu nashimwe. Naramaze iminsi itari mikeya ngendesha ziriya modoka zija hanze kwa kazi kanje ka misi yose ndi umushoferi. Hama rero twari mu gihugu cya Tanzania, bakama bazi yuko abashoferi bose ari abanyamutaha. Ntibari batwaye abashoferi buziye mpemuye. Yesu ashimwe.
hama rero mari mfite umugore mba kunzira ko mbonye twajya twinjire ahantu h'ikibira kugira ngo ndahamurenganye zabwe icyubahiro acarambaza ngo none ngo kugiye ngo mbega uyu munsi urarahe ewe bujuju bw'abakizwa sinamenye intumbero afise cyangwa mubi ati jewe nitwashika gahama ntoza kurara telefone yanjye yayitoye yihaye inomero zanjye byose zitabizi Yesu ashimwe ndiko n'abakwamira ibyamande Yesu yakwegera Imana ishimwe nagiye numva saa moya telefone ivuga ngo none uri he cyane muri ati ndahagene igahama ngo nagomba ni mukamamana yo mwijuru Imana idufasha bwawundi kandi ndababwiza ukuri n'ubu niko kazi nkora sindigera sura guhari ifite umugore nawe ugira gute kubera uwo mugore yononeye abagore Yesu adufashe ejo bundi sinzi uwundi yambaje mugari yarampenze yambariye kurampari ifite intego nzisanga nabyibagiye nza numva ngugenda ryari ijyo ngenda buke ntagenda guhamara ipakize naye yasinyaruka kubera namubesha ndamutwara nashene mwana muri yasi kandi je naye mwese ne kumushikana mugabo kubera wadajanye atanya miki nubu ntawemwe nubu niko nkora ntagera mu burazo musaba rifite muri abakiri narahiye haleluya nawe uzoburi kuravugishwa nzoga ati vugishwa ugumegaha nakurengana kwagomba kwamira ibyamwa Yesu mwe mutiyame haleluya kwamira ibyamwa Yesu agize gute uririnda nawe uzoburi kwavugishwa nzoga ati vugishwa niwaheze usigare ngaho mugabo jyenyene kwamira ibyamane haleluya turabe nimusomere Yesaya 5:1 turabe ko abantu b'Imana bari batewe ngo bamwe ibyama Imana idutabare Yesaya 5 dusome hariya ku murongo wa mbere twari dukwiye kwamira ibyamwa Yesu ariko abantu bamwe ibijabija aho bo kwamira ibyamwa Yesu dusome dusome igihe cya mbere cya gatanu umurongo wa mbere umuzabibu uhoraho n'ibizowa wamako haravuga ngo hinge ndirimbo uruzabibu rw'umukunzi wanjye indirimbo y'uwo nkunda ivuga iby'uruzabibu wiwe umukunzi wanjye yagize umurima w'umuzabibu ku musozi umera cyane yari yarawurimiriye awukuramo amabuye ateramo imizabibu w'ubwoko bwiza awubakamo umutara hagati awimbamo ikinogo agikora bwa bwato kuko yawuziga ko uzokwama imizabibu ariko wamye ibihumbwa by'imizabibu none rero mwaba b'i Yerusalemu namwe bagabo b'Ubuyuda ndabinginze mudutature twe n'uwo murima wanjye w'imizabibu icyo ntawukoreye umurima wanjye w'umuzabibu ntawukoreye niki ko ndaziga ko uzokwama imizabibu niki cyatumye wama ibijabija imizabibu Imana yacu idufashe ntacyo Yesu atakoze yavuye mu ijuru kugira ngo twame ntabwo ijambo ry'Imana ritakoze nahereye mu isezerano rya kera mu itanguriro shitsa mu byahishuriye Yohana ndiko ndaraba uko Imana yagiye iratuma bavugishwa n'Imana kugira ngo ishengero ryame ibyamwa
twama ivyamwa twamira ivyamwa Imana Yesu adutabara. Ariko abanyabyaha baguma biyongera, abambara mukonda wawuti baguma biyongera, abambara pokete bariyongera, abanywa ibiboreza bariyongera, ibyaha biguma byiyongera kandi ataco Yesu. Ariko twakazi kacu twaduhe guhindura abantu. Yesu ashimwe. Yakijwe 8:8 ndongoye umugwi w'abasuma 8 kati kabi abave barabizi Yesu ashimwe. Ahari abanzi ko narimeze Imana dutabara. Na mu bukeye ni hafi yanje nari sinashobora guhonyuza ubuguru mu bukeye baca banta mugasho. Je ngomba gutembera nazi gutu ngiye mu bukeye abapolisi ntibakwiga. Imana ishimwe. Ariko ngira ndababwire kwamira ivyamwa Yesu. Yesu ashimwe. Ikindi kintu candanga nari umurozi imyaka 20. Nari hari umuntu yampaye umuti nguhaye icupa uri umukobwa ukarinwa watugenda urankurikira iyo nja hose. Abahungu byanze ko baronka abagore nagira ati amahera nakuzaniye ugomba ngiye nkamuha kamwe inzoga twama tugendana ngize ngo nkate nawe agakata kumpaka ngiye inzu ninjiramo niyo yinjiramo. Hama rero ivyo byose barabimbingira baba bagitwariye. Yesu ashimwe. Amen. Hama rero ngijijwe. Amen. Igihe twakizwa twagiye rimwe turi abantu 8. Uribuka ba Erike, uribuka ba Pawulo, aba bose barabazi. Yesu amwicubahiye. Haritonze abantu barakizwa mu buke. Twavuye mu buke, twavuye Busekera turi abantu 3 na 6. Ubu tumaze kuvyara ubwiriza 3. Igiko havyaye Gahaga, Nyambo na Kigogo. Wari ubwiza pana amashure komine twarayimaze twigwa. Yesu amwicubahiye. Kubera iki twarahindutse turama ivyamwa Imana ihabwa icyubahiro. Hari umukobwa aheruka kuva muri Amerika twarahuye abantu bose ku musozi yarandikaze kandi babona baza ngo mwarimu acarambaza ngo bazindisa ngo ubu barakijijwe ntego ngo Imana ngo izobikunda guharira. Nari barikunda guharira none idariye ngo bazirire baharira abantu. Haleluya. Umuntu umuvyeyi wabo. Yesu ashimwe. Amena. Umviriza igihe kimwe nagiye kuvoma mama abonye twebwe iwacu kera twavoma mu bintu by'ibikono, abona abakobwa ariko baroga bacamaga kubiba bagenda baragungorera mwana ndiruka babona ni jewe bose gopfu waraje cyagisigo cyandaragiza amagorwa ndabura uwumporera cyanikorera urumini rutuzuye ndabogenda bazungatunga nuca mu nzira kubera iki rutu nagize gute. Imana dutabara. None Yesu amaze kume. Yesu ashimwe. Ubu kuri ndongo abakobwa barenga 300. Amen. Muri korale narigeze kwa ndongo abakobwa 65. Ko yari korale y'abantu 102 abakobwa b'inkumi bari barabajana 65. Yesu ashimwe. Namye mpiga nshima Imana kubera kwamiki ayo mashure yavuze kwa twamiki. Amen. Namye mbwira abavuga butumwa bamaye korale narongo myaka 22 none tubahakosa imaze kuvamwa abavuga butumwa 40. Korale ya mbere y'ikimaze kuvuga butumwa 40 n'abapastori 5. None aho nitwa abazanye ubutumwa buke nitwandi ivyamwa. Yesu nahamwe icyubahiro. Ndabipfuriza kwamira ivyamwa Yesu yabegereye mu bwe bukiyame. Birakenewe. Nguyu murima wari warateguwe neza. Awurima kijambere ariko wamira icabi
harya umugore rero uzoshima ko ari umukirwa ariko aracumba, hagiye yasu yamufasha ariko arawukata agatuma umwana ubwo nawe agipfuwe Yesu adufashe. Hajya umuntu umwegereye neza ngo ibibogaboga mu mitima yanyu n'iby'akamahera gute rwararekuye urutwe rwanda. Yesu adufashe. ngo ibitwi by'umurwa n'iby'ingurube n'ibyane Imana amajambo ngo ibiboga amajambo umuntu avuga niyo azatuma atsinda, kandi amajambo umuntu avuga niyo azatuma agira gute. Yesu adutabara. Ukeneye kwama ijambo. Amen. Ejo bundi na telefoni umutoza Vatikani ndabati umbuguze yoze tike nigiri osinza iwacu mu kerero umutoza wa tike ntimuhigana nk'uko bw'abandi bose ngo sinza utaniye moto nawe nditori moto y'igihumbi ndayiriye hamarambara abaje kunyara ikitasamba ngo none nk'ibi bigereye iki tijewe Bibiri ivuga ngo ibya Kaisari ubihene iby'Imana ubihene, hari ibyo mpa leta hari ibyo mpa Imana. Yesu ashimwe. Leta rero ikeneye ibyayo, Imana ikeneye byayo. Yesu abicyubahiro. Sinkere kudandaza ibintu ntabuguye. Imana idutabara. Iyo ndimibara bayita pastori, nibasanga pastori ari wagenda arabundabunda sizobarugishije ubuzima ndimvuga. Yesu adutabara. Duhuye na pastori ni gute kuko banzigamwe ibyawe. Imana ishimwe. Amen. Dokimanya zose akira kuko uyo munsi ndakwiye tampagara imodoka tewe ekasi ngenda kuyenda sigamo n'abantu. Yesu abicyubahiro. Kuko tukeneye kwamiki iyo Yesu atwegeye. Yesu ahabwa icyubahiro. Hajya umuntu mubona umwegereye agakiza kawe kabonekana kuba kwegereye. Yesu uwo musokoni yagira ngo uri kwibyamwa awegereye asanga n'amabuye gusa. Imana idutabara. Ni bangahe bifuza kwama ibyamwa? Birashoboka muri iyi minsi ukawutama ibyamwa ariko muri iri byari ngo turindire tugire gute? Hari inyuma turindire tugire gute? Imana yacu ibahezagire. Ni bangahe bifuza kwamira ibyamwa? Yesu tubasengera Imana. Kaze tubasengera Imana. Bwira Yesu ndakeneye ibyamwa. Iyo unyegereye mu rugo mwehe ndakeneye kwamira. Umuntu wese agira kigoro. Erega Imana iraryoherwa n'abantu batera intambwe. Tera intambwe. Ubwire Yesu uti ndakeneye kwamira ibyamwa. Muririmbye ati ntuturanduye ntaturandure. Kwino Yesu mwamire ibyamwa. Akurabye iyo akwegereye mu nzu yawe mu kazi kawe akubone wamye ibyamwa. Ngwino Yesu akwamire ibyamwa. Mwamire ibyamwa umwegereye akubone uhunze kw'ibyamwa. Nicyo gituma abadayimoni bazogutinya kuko wamye ibyamwa. Muririmbye ati turindire twamye ibyamwa ntuturandure. Ngwino fukamaho mugeze niye kwa Yesu. Izo mpuzu ntizisumba aho Yesu azokwicarika ntiducafure. Muga mwijuru babone ko waciye bugufi. Mana ataba twese uvyagiye mwijuru. Shengero ryawe riraciye bugufi riragomba kwama ivyamwa. Biragomba imvugo zama ivyamwa. Biragomba indirimbo zidudubiza. Biragomba amasengesho adudubiza. Baragomba kukwamira ivyamwa. Bari mu bapagani, bari mu biro bakoramo, bari mu masoko, bari mu mihani wabo, baragomba ubamira ivyamwa. Turasengeye umuntu wese Mana aciye bugufi yifuza kwama ivyamwa. Turagomba imbabazi zawe umuharire. Uharire ibyo yavuze, uharire ibyo
zawe zimubeko, umuharire abadayimoni bamutege. Urakoze kubyumvise kandi ubyemeye mu izina rya Yesu, amen. Mwarimu Lazari, haguruka usengera abarwayi bagifukamye, ko abantu ari benshi. Abarwayi mugume ngaho, n'abihanye mugume ngaho. Mana Data wa twese nyakubahwa, turagushimiye ijambo ryawe, turagushimiye ko iri shengero ryumvise ijambo ryawe kandi bamaze guharirwa, kandi umuntu wese agiye kwama ivyamwe. None rero ijambo ryawe ryama rigenda riherekezwa n'ibitangaza. Ijambo ryari rivuga uko rero n'uno munsi ni gukiri. Aba bantu nabo baragize ukwizera, turagomba bakize. Hari abamaranye indwara igihe kirekire, hari abariko bararibwa, hari abarwaye imisonga, hari abarwaye amasitoma, hari abarwaye amibe, hariho n'ibindi bigwaragwara bitandukanye. Kandi ijambo ryari rivuga ngo hazoba indwara z'ivyaduka mu gihe c'iherezo. Hariho abivuje biranka, ariko uri Imana atakinanira. Turagushize imbere aba bantu bagwaye mu izina rya Yesu Kristo. Kandi tugeze mu gihe kigoye, hari ibintu by'abangetengete by'ibirozi. None rero turabasengeye, ibyo batambutse, ibyo bariye byose byigizwe kure. Hagarika imisonga, hagarika uburibwe, amashetani nahunge, ibyo babarotse n'ibibavemo mu izina rya Yesu Kristo. Aba bantu nibakire, aba bantu nibumva amahoro, bave hano biterera hejuru, bagende bavuga bati twahuye na wa mukiza Yesu Kristo. Abari barushe wongere kubagirira neza, abari mu bitaro, abari hariya mu mihana bagwariyeyo, turagomba ubushobozi bw'Imana bushikeyo. Tubasengeye twizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu niho tubisavye. Amaraso